Kuri uwa gatanu tariki 18 Munyonyi umwaka wa 2022 niho hasozerwa inyigisho z'imisi 5 zijanye no gucungera amasoko ya leta. Izo nyigisho zikaba zatanzwe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi bufadikanije n'ishure ENA. Elize Ndaye, umuyobozi wa sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta, avuga ko izo nyigisho ari ingirakamaro mu bijanye no gucungera amatungo ya leta. Tumaze imisi 5 turiko turakurikira inyigisho zijanye n'ivyo kugenzura amasoko ya leta. Ni inyigisho ngirakamaro kuko amasoko ya leta niyo nzira icamwo amafaranga menshi leta ikoresha mu kugura ibintu. Rero ko sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta nivyo ijejwe harimwo ivyo kuraba ingene amafaranga ya leta yakoreshejwe, murumva ko bica bihurirana n'imirimo ya sentare ijejwe gucungera amatungo ya leta, kugenzura ingene amasoko ya leta yakozwe kugira ngo turabe yuko vyakozwe hakurikijwe amategeko kandi ko atagiyemwo gusesagura mu gutanga no mu gukora no gushira mu ngiro ayo masoko ya leta. Amenyesha kandi ko muri izo nyigisho bahungukiye ibitari bike. Akarusho ni kanini kuko ubundi uko twari dusanzwe dukora n'ikintu kimwe nabonye gikomeye ni uko twahora mu gusuzuma dufata isoko imwe imwe kwa yonyene, ariko ubu twabonye yuko mu kuzohora dusuzuma amasoko ya leta tuzofata amasoko ari hamwe nk'igitigiri c'amasoko 10 nangahe kugira ngo turabe ingene mu kuyashira mu ngiro atavyo gusesagura vyagiyemwo, ko bayashize mu ngiro bagomba gutunganya neza ivy'ubutunzi bw'igihugu. Nayo Jean Bosco Ntungirimana, umwe mu baronkejwe izo nyigisho, ati izi nyigisho zizodufasha vyinshi kuko twakira amadosiye atari make uhereye ku bagrefier gushika ku bacamanza ba sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta. Batweretse ingene dushobora kuzibika, n'ingene dushobora kuzishingura, kuzitreta, n'ingene dushobora kuzishira ahantu muri ntibate tukazibika ahantu hari umutekano ntangere. Ca kabiri novuga yuko twakuye muri izi nyigisho zizodufasha hanini gutunganya neza ibikorwa dusanzwe tujejwe, na cane kuva ku agressé gushika ku bandi bakozi bose muri Cour des comptes, na cane muri gisata c'abakozi banze ba personne d'abafasha ba mu magistrat b'abacamanza bo muri sentare ijejwe kubahiriza amatungo ya leta. Mwomenya ko izo nyigisho zaronkejwe abacamanza 30 bo muri sentare yubahiriza amatungo ya leta hamwe n'abafasha abacamanza, abagrefier muri rurimi rw'igifaransa n'abawisiye 30.